rero bagomba gusomera amajambo y'Imana hano ubone gushishikara igikorwa c'Imana. Mu butumwa bw'ijuru bwanditswe na Mateyo mu gice cya 3 hari amajambo y'Imana twasoma 3:5. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'ugereye kuri Yorodani cyose bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ibyaha byabo. Abonye benshi mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza, mwa bana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungurake buzoza? Nuko mwaba imbuto zikwiranye no kwihana, mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyabwiramwo abana b'Aburahamu. Ariko inshabi kigenekerejwe ku bitsina by'ibiti, nuko rero igiti cyose gitanga ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, iri imbere no kumutwaza inkweto. Uyu azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturire mu muriro utazima. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, aje kuri Yohana azanye no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwangira ati, ko ari jewe mwe kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishyura ati, bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Bona aramukundira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti, niwe mwana wanjye nkunda kampimbara, Imana ihabwe icyubahiro. Iki gikorwa cyo kubatiza, Bibiliya ivuga ko kugira ngo Yohana uyu mubatizi duheje gusoma yariko arabatiza abantu na Yesu akisangamwo mu babatizwa, igikorwa cyaserutse ubuhanuzi busa n'ubwahagaze. Bavuga ko uva ku gitabo cya Maraki kugeza igihe Yohana yazavuga ubutumwa bwo kwihana, aho harace imyaka 400 hameze nk'ahantu hugaye, batabona iyo baja n'iyo bava. Niho rero haza umuntu atumwe n'Imana, hano biriba mu izina ryiwe ni Yohana, bumva ubutumwa bushasha batari bwigere bumva. Ubundi isezerano rya kera hari ukuntu ryavuga, izi mbabazi z'Imana kuri twebwe tuzibona, ariko kandi bwarishitswe ry'ubuhanuzi Maraki yari yaravuze ko yazoza mbere Yohana, ko azoza ubwa mbere Yesu akamukurikira. Ivyo biraba. Yesu rero ariko Yohana ariko aravuga ubutumwa, abantu barabwumva, barihana, baratura ibyaha byabo. Ariko kandi n'abafarisayo n'abasadukayo nabo, abafarisayo murazi ko yari umugwi wemera ko uzi iby'Imana ariko ugahakana Yesu. Abasadukayo nabo wari umugwi ibya Yesu utavyumva, ibya Yesu byumva ariko kuja mu ijuru bitabaho. Ni nacyo bituma habe cya kibazo babaza kuri wa muntu, wa mugore yagira ibyago, abamurongora bapfa, bashika abavukana bashika 5 gutyo. Niho bamubaza bati, kore kuvuga ko bapfuye bazozuka, noneho abantu bazozukira ujya mugore azoba mukande. Abasadukayo bari mu buryo batemera ibyo kuzuka kw'abapfu. Hanyuma rero bazabona baraje bose baje kubatiza. Yohana ari mu muriro ukomeye, arabubahuka ati, mwabana b'inzoka mwe, muri mu bugunge, muri mu rurazi w'inyuma, ninde yaburiye ngo muhungu uburake buzoza? Ugarababwira ati, byari bikwiye ku muntu
yo kwihana, hanyuma kama imbuto zikwiranye no kwihana. Harya garuka kuri rya majambo abarira ngo ntimwiyumvire mu mitima yanyu ngo twe turi urubyaro rwa Aburahamu, niko bibwira ati imara biti ishoka canke iryamwe igenekereje ku gitsina c'igiti, igiti cyose gitanga ibyiza naho cyovuga ko ari umwuzukuru wa Aburahamu kizotemwa gitererwe mu muriro. Hanyuma rero aravuga ko hariho uwundi muntu arenge Yohana azoza akabatiza abantu, ndabatiza mu mazi ngo mwihane, ariko hari undi azoza mu nyuma ngo bitambereye ko nokora hariya ku birato ngo namutwaze ibirato vyiwe, ati azobatiza abantu muri mwebwe yera no mu muriro. Hano duherekeje aya mazi ni intango, ariko wogarukira kuraya yoba ari umuhombe cyane. Yesu arabafasha mugene uko ijambo ry'Imana rivuga, muze mubatizwe muri mwebwe yera no mu muriro. Hariya twabonye Yesu muri uko kubatizwa kwiwe, Bibiliya yavuze ngo avuye mu mazi agiye kubatirizwa ijuru riruguruka. Ijuru ryugurutse ngo mwemu yera aza mu ishusho y'inyuma amugwako, hanyuma ngo n'ijwi riva mu ijuru. Ni ukuvuga ukubatizwa kwa Yesu ubutatu niyo bwari, Imana Data na Yesu na mwemu yera. Intahe iva mu ijuru ngo nguyo, nta wundi muntu vyavuzwe kuri we mu bantu bariko barabatizwa uretse Yesu gusa, ngo nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Yesu nashimwe. None rero tudatebeje twoshira kwa yandi majambo make hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Mbega ni bande babatizwa? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka usanga umuntu wese afise ikibazo bireha. Umuntu wese afise ikibazo bireha, nk'uko atamuntu areha n'uwundi, umuntu wese arisanga iki kibazo ciwe. Ariko kandi ijambo ry'Imana naryo ni inyishu y'ikibazo c'uwo ari we wese. Abo bantu barihanye nk'uko natwe twihanye, ariko harya ntibihanye bimwe, vyitwa ivyaha ariko biri ubwoko bwinshi. Umviriza hano igice 3 umurongo w'indwi. Maze abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo umuhungu bareke buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana, kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima muti ko dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyabyuramwo abana Aburahamu. Aya majambo arashobora tumaze gusoma ariko 9, ariko ijambo ritegerekerejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitaba ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Bamaze kumva aya majambo rero baca barabaza umuntu wese kubimwerekeye. Umurongo wa 10, ishengero riramubaza riti none tugire dute? Ishengero abanyagihugu, abantu bo mu gihugu barabaza, umuntu wese arabaza, imborerwa zirabaza, siko abasambanyi barabaza, abicanyi barabaza, umuntu wese mu mwanya wiwe. Mbega tugire dute? Arabishura Yohana atumvise amapfundo 2, rimwe narihe utarigira, numvise ibyo kurya nagira cyo isiguro. Umuntu hari n'icyo afise nafashe utagira icyo agira, umuntu hari n'icyo afise nagira urukundo yite abandi. Abantu barabaza, kandi haza n'abatoza kori kubatizwa. Baramubaza bati mwigisha tugire dute? Abo muri Obere bamwe baka amakori, nabo nyene baramushikirwa, baronka ikibazo cyo kubaza Yohana tugire dute? Arabishura ati ntimugatoze abantu ibiruta ibyo mwagezwe, ntimugarye ruswa, ntimurenzeko. Hanyuma n'abasoda baramubaza bati tugire dute? Arabishura ati ntihagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Imana ishimwe. Igikuru c'ijambo ry'Imana
atari we yihenze inyishiri yabi. Umuntu wese icyo yokora kugira ngo abatirizwe, kugira ngo Imana imwemere aragifise. Umunyeshengero afise ikibazo, umutoza akora ari n'ikibazo, umusirikare ari n'ikibazo. Hari igihe bagira ngo none umusirikare yokizwa, yego yobatirizwa ku kibazo cyiwe gishobora kwishurwa iyo yemeye ko ijambo ry'Imana rimubarira. None habatizwa bande? Cyo ni ikibazo abenshi batubaza, ariko Bibiliya igifitiye inyishu. Habatizwa umuntu abihisemo. Nicyo gituma Tanzo yatubatiriza, kuko ntiziba zirabihitamo. Ibyakozwe n'intumwa njemeza ibice 8 umurongo 34. Iyo nkone ibaza Filipo iti ndakubaza, uwavugishwa n'Imana yavuze ayo majambo kuri inde? Niwe yayivuze ko canke yavuze ku wundi? Filipo ateranura akanwa atangurira kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bashika hari amazi. Iyo nkone iramubaza ite amazi ikimbuza kubatizwa ni iki? Habatizwa umuntu azi ubwenge abihisemo. Si Filipo yabariye inkone ngo nubatizwe, oya, niyo nkone yabarije Filipo iti kuri umukozi w'Imana amazi nkaba ndayabona, icyo muza kubatizwa ni igiki? Umwana ari kwibere ibyo nadashobora kuvuga, umwana bahetse ibyo nadashobora kuvuga. Ibyo gakiza nta muntu ahitiramo uwundi, umuntu arihitiramo. Na Yohana abo yabatirije yabatije umubatizo wo kwihana, kwatura ibyaha umuntu akabivamo. Hariya ku murongo 37 Filipo arayishura ati namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Haleluya! Nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Nayizera. Hariya duce dusoma ndahejeje ivuga ko bahagarika umukogote yabone baramanukana baja mu mazi bombi. Filipo niyo nkone arayibatiza, baramanukana baja mu mazi bombi. Nukuvuga n'uyu mwene data pasiteri mukanya tumanukana na bariya. Nitubabatiza twebwe amazi ntadufate, oya, turamanukanaho muri Yorodani. Nidushira mu ruhanga canke ku mutwe ngo ngo tumini, oya, turamanukana. Filipo niyo nkone bamanukana mu mazi arayibatiza. Bibiliya baheje kuyibatiza muri icyo gihe Filipo aranezerwa, muhema aramuterura. Abahanuzi irindi bitabo bivuga ngo yobaserukiye ahantu hitwa Azoto ku birometero 400. Yabigenze atari mu buryo bw'amaguru, yasanze ari yari mwemu yamuteruye. Nyene kubatirizwa nawe yibone ngo umunezero waciwe mwinshi, ashika kugenda anezerewe. Yesu naduhezagire. Ndakwifurije nawe ngaha canke unyumva, namwege mutije muri kubibambazi ndababona. Umuntu wese ari ngaha ataragerekereye mu ca Yesu, atarabatiza umubatizo wo kwihana, atarava mu byaha, atarakora ibyaha byiwe, akiri mu kaboregwe, akiri mu busambanyi, akiri mu bwicanyi, akiri mu barozi, akiri muri biriya na biriya, arakwiye guhunga urake gusohoka asenga Imana. Mana y'umwijuru datowa twese, turagushimiye kino gitondo Mana kuduhaye kuba hano. Twese watuzigamye kandi amatwi yacu aracumva n'amaso yacu aracabona, ibirenge byacu biracakuranwa. Turagushimiye ababene data duherekeje ku ruzi Yorodani Mwami, nka Yohana umubatizi barigishijwe, nka Yohana umubatizi tugire tubabatirize. Ariko inyuma ya Yohana umubatizi reka mwemuyera afata ikibanza ciwe, reka mwemuyera abakurikirane mu izina rya Yesu Kristo. Shigikira bino bikorwa Mana, aho tugiye kumanuka muri aya mazi twese turaguha umugisha w'Imana. Turagushimiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.
data wa twese ko watumye Kristo Yesu akaza mu isi akaza n'umuco kugira ngo abantu bose bari mu mwijima babone umuco w'ubugingo. None rero wavuze ngo genda mu isi yose muhindura amahanga kuba abigisha bawe, kandi ngo abazizera bazabatizwe mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya mpwemu yera. None turi hano mwami kwa kino gikorwa, hebagira mwami umuntu wese hano kugira ngo mwami ngo muri amazi mpwemu yera abe muri we, azogende acare imigisha ashinga intaha abandi. Urakoze kuba natwe muri byose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ndakubatiriza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya mpwemu yera, amen. Siempre se va.